bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije twanamwiriwe. Rero aha murabona yuko iki n'ikigega, iyi nkono navuga ko ari inkono ya biyogazi nkuko twabiberetse. Rero murabona yuko bari bakimaze kucubaka, baheza burirako ubwo nyene, ikimenyetso yuko ari ibintu biba bikoze kandi bikomeye. Urabona yuko baca bahonyorako, kandi ubona n'umugabo w'ibiro vyinshi, ibiro vyinshi cane muga nta nico kiba. Rero mukaba mubona yuko ari vyiza cane. Iki igikono ca biyogazi, biyogaze urumva abatabitahura biyogaze ngira ngo uno mushefu w'umufundi arashobora kudusigurira akatubwira vyinshi bitandukanye. Amahoro neza, mwotwidondora mukatubwira iki kintu ico arico? Benshi muri twebwe catuyobeye ntitumenya ngo ni biki. Nitwa Rubuka Kevin, nkaba nsanzwe nkora ibi vyo kubaka ama biodigesteur. Biodigesteur dufasha ibintu vyinshi, dukoresha umwavu bivuye mu y'amatoilette canke umwavu w'inka. Rero iki mubona iki nico kibika gazi, gazi igasohokana ngaha bitwara aho ugomba kuja gucana amatara, ugomba kuja guteka ko vyose birashoboka. Urabona turacari mu bikorwa ariko tuzobereka vuba turiko turakoresha. Rero ngaha niho hariya mubona amatiyo, hariya niho imyanda yinjirana gahekaza gasohokera ngaha. Aha anye tuzokubaka iyindi nkono yakira ivyiyiheje gusohora. Yego nibaza amajambo atanivyo. None muri iyo biodigestive ivyo bikora mushiramwo ibiki n'ibiki bishobora kuba vyojamwo? Ushiramwo umwanda uvuye muri toilette canke tugashiramwo amase y'inka canke y'inkoko. Iciza cavyo bimaze kwinjiramwo bigaheza guproduce iyo gaze tuba dukeneye, irafise bisohokera, muzobibona nitwaza kubaka. Hama bihejeje gusohoka mugaca muheza mugahingura, mukaja kubambe, mukaja kuyatariza mu mirima. Kandi ntabakinuka, ndumva ko bavugira ubwanguzi biba bikinuka. Rero bikinuka ko bizatuma binuka niyo gaze tuzoba twakoresha. Bivuze yuko aho bija rero biruzura umuntu akaguma abikuramwo bija kubikoresha ibindi. Simwe mukuramwo, vyo nyene birikuramwo, ahubwo muja gutora muri Nyabarega vyavuyemwo muja gutabiza. Ni igiki wobwira abantu bumva nk'ahantu hari umuyagankuba, ahantu basanzwe bifitiye umuriro, wobahanura iki kumva ivyo vya biyogaze ko arico vyobafasha canke bitandukanye akarusho kavyo? Ico nababwira ni kimwe, ibinyi biri mu bifasha gukingira ibidukikije. Murabona abarundi tuguma tuba benshi, ibiti tuguma turiko turicira, ejo tuzobura imvura kubera iyo mpamvu. Rero ayo mase n'uwo mwanda ko uja kuyatabiza atarakamara tukorera, nuko muri umuntu apfuma abanza akuramwo iyo gaze yo kubitekesha, agaheza agasubira akaja kwakira ya mase akaja gutabira. Mbega ko wibanza cane kuri yo guteka, hoba hariho biyogaze ishobora gucana amatara n'ibindi bikoresho bisaba umuyagankuba? Birashoboka gose. Aha rero nk'iyi wagize ni iyo guteka? Ntabivuga ngo ntayo guteka irakora vyose, ahubwo bivana n'umwete uba ufise mu kwinjizamwo ivyo tunamye ndagomba gusaba. Ivyo twokwita imicafu. Yego. Naho gucana iracana, ni ibintu nk'ubu uri nganje kudakwereka gutyo biragoye. Ariko uko bizozo biragenda uzoza urahaca, nibaza ko ejo ku mugoroba uzohashika ngaha utakibibona bifuriye. Ikibanza ntivyagisha ikibanza kuko tuzoca dufurira asubira hagaruka yasi nyene inwarumenyereye. Rero uzoza uraza buke buke ko tuzoza turagenda kimwe kindi n'uzoza urabitahura kuri. No wonkunda nkakubaza ikindi kibazo. Mbega none ko isa n'ingana nk'uku, bisavye ko yokora nko ku maziko angana gute canke yokwatsa nk'amatara angana gute? Ni kuvuga ivyo nikiyemeje kubwira, barashobora kuvuga ati nk'ubu unye bashaka twateguye ko tubwirisha mu maziko abiri, ngo bashobora gushaka 8. Biravana ari ikintu bita barreau de stockage, iyo ucuye ukagura ukainstara ahantu kugira wa mwanya gazi iri ngaho iriko iragunda ndigomba gusohoka. Rero nk'isokere birabika. Iki cyo kubika gazi, mugabo iki twubatse hariho umwanya usanga iyo gazi gakwira ugasanga birageze birahagaze. Mugabo uraguze barreau de stockage usubira iheje ku produce kibirajayo, ugakora ijwi kirava muri baro ikivuma kirungika muri barreau de stockage. Iyo barreau de stockage igurwa ibimeze nka gute ugereranije? Bivana nk'inye ni 4 metero cube, urashobora kugurana barreau de stockage ya 4 metero cube nyene bingana nti
binini ni ibiharuro nyene ugira nkuko nyene kubisanga kingana ko nyene bwo urumva se ubwo wubaka urugura rumeze uko kandi ni kibaro nyene uko nyene abatereka sawa turabashimiye murakoze cyane abo gukenera bagukura hehe ama platform ukoresha canke nimero urashobora kuja muri urashobora gutanga nimero kuri WhatsApp nkora kuri 79 amajana 52 ubusa kuri apeli sanzwe ni irakora mwana kuri apeli sanzwe nayo 61 4 4 4 4 11 murakoze turabashimiye